uwo muntu yanditse muri iki gitabo cy'imigani yavuze ngo umuntu arinda akanwa kiwe, umutima wiwe aba urinze amagorwa. Ni ukuvuga ko uwo muntu amajambo avuga aba yazi, kandi Yesu nawe yavuze ngo ijambo ryayo rize ribe ego canke oya, ngo ibirenzaho biva kuri wa muntu. Yesu agufashe. Nasomye muri Bibiliya ngo uzuvuge ijambo ryo gukuza ukwiye kuribwirwa kugira ngo riheshe abatumvise ubuntu bw'Imana. None ko wakiriye Kristo Yesu, mbega ibyo uvuga aho uri hose. Uwundi yaratoye amahera, umutima acavuga ati Imana irangamuye, kandi witoreye amahera yo mwibarabara mugabo ukayatora ngaha, si Imana izobikugaburira, ni Satani azoba akoze kukugerageza ngo umenyekane ico uriho. Ibitowe ngaha aha ku kibuga vyose baca bazana, tukaca dutangaza tuti umuntu yataye amahera, yatakaje. Reka mvuge ko yataye, reke kuvuga ko yataye, mvuge ko yatakaje. Yesu agufashe. Hanyuma rero yigiye imbere abona umuntu w'umutamakazi arikarira mbabura yiyahakura ndataye amahera, ndataye amahera, mbega yemwe nta muntu yoba ntoreye amahera. Mbega amahera yatobararondegwa umuntu yataye amahera, yatakaje amahera akaza ati nimundangarire nataye amahera. Ndamubwira ati turagutangaza, turagutangaza mugabo bitworohera iyo hari uwayatoye akayazana, ariko dutangaza ngo uwayatoye ntayazana. Si kenshi je mparaga sinzi ko hariho ababibonye, ariko uwayatoye hariya akaca yazana tukaca dutangaza. Naho nyene igituma tutaca tuvuga ngo twatoyanye barambariye tutangariza aya mahera twatoye. Nzambona haje abantu babiri, we yarangaye ati cyane, nawe yarangaye ati cyane. Inoti y'igihumbi nshadabaza tugiye gusoma ijambo ry'Imana muri iki gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko cyanditswe na Matayo, igice cya 12 cyagusoma umurongo wa 36 wa 37. Turamaze umwanya utari muto turiko turumva indirimbo z'abaririmbyi, kandi twumvise izitari nke zitubwira ko iyo turiko turaja ari mu bwami bwo mu ijuru. Kandi nanje ndagerageza kugira ngo nze nshike uwo munsi wo kwinjira mu bwami bwo mu ijuru bimeze neza. Yesu nashimwe. Nibaza ko intumbero y'abakiriye Kristo Yesu hariho amasezerano yasize adusezeraniye, yavuze ngo ndagiye nzogaruka kubajyana iwanje
ngo ahondi namwe abarimo muba. Imana ishimwe. Igihe yagenda ari kumwe nawe baciye baguma ngaho bahagaze baraba mu ijuru, yagiye baca bagumaho nyine baraba mu ijuru. Haca haza abagabo babiri baca bababwira bati uko mumubonye agenda niko azogaruka. Yesu nashimwe. Ivyizigiro vyanje rero biraho, nibaza nawe ko mubishira ngaho. Dusoma muri Matayo 12 murongo wa 36 na 37. Kandi ndababwira yuko ijambo ryose risunitswe n'impwemu abantu bavuga bazoribazwa ku munsi w'amateka. Amajambo yawe niyazotuma utsinda, canke amajambo yawe niyazotuma utsindwa. Imana idufashe. Twamaze gusenga Imana kandi twamaze kumva indirimbo umwanya utari muto. Muri uyu mwanya rero sigaranye, nagomba ngumpe amatwi, ngomba mvuge muri uyu mwanya utari munini. Aya ni amajambo yavuzwe na Yesu avuga ngo amajambo umuntu avuga saya kugira ngaha mu rusengero, yavuga yo kuvugira ngaha mu rusengero yoyo twese umega twoca tugenda. Yesu nashimwe. Undi muntu wo mwidini kanaka yambwiye ngo ese Yesu yogaruka ngo twese turi mu rusengero ngo cyane cyane ngo nko mu burya mwanya ugira kabiri wo gutazira. Yesu nashimwe. Naciye ndamubwira ni naho yoza turi mu rusengero, naho yoza muri mu rusengero mugeze mu mwanya ugira kabiri wo gutazira, burya hari abazosigara. Yugira ngo bazogenda bose. Ihambaye nuko azoza ahazodusanga hose agasanga twiyejeje. Yesu nashimwe. Yesu rero avuga ngo amajambo y'umuntu, amajambo avuga niyo azotuma atsinda cyangwa atsindwa ku munsi w'amateka. Nasomye muri Bibiliya n'ibyavugiwe haruguru mu mpete bizosigwa ku isunzu ry'inzu, niho bizovugirwa. Hanyuma rero umuntu wese arazi ibyo yavuze. Mugabo yumvira ko umuntu atoshobora kuvyibuka byose, kiretse nk'ibyo wavuze ejo, ibyo wavuze ejo byose urabyibuka kugira ngo n'ibyo wavuze mu gitondo. Ariko kuva wakiriye ijambo ry'Imana ukaba icyaremwe gishasha, ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu ari muri Kristo Yesu acahinduka icyaremwe gisha. Ibya kera byose biba biheze, byose bibikitse. Ni ukuvuga rero umuntu ari muri Kristo Yesu ntiyarakwiye kuba akivuga nabi ibizomuzanira ingaruka yo gutsindwa imbere y'Imana. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe. Abe uyanditse mu gitabo cy'imigani icyo yavuze. Usome muri iki gitabo cy'imigani igice kigira 21 umurongo wa 23. Kugira ngo nyaruke kuhashikira urabe ipaji y'amajana 738. Linda
uwurinda akanwa kiwe n'ururimi rwiwe, umutima wiwe aba awurinze amagorwa. Imana idufashe. Uyu niko yanditse, uwo muntu yanditse muri iki gitabo cy'imigani, yavuze ngo umuntu arinda akanwa kiwe, umutima wiwe aba awurinze amagorwa. Ni ukuvuga ko uwo muntu amajambo avuga aba yazi, kandi Yesu nawe yavuze ngo ijambo ryayo rize ribe ego canke oya, ngo ibirenze aho biva kuri wa muntu. Yesu agufashe. Yesu ashimwe. Umuntu arashobora kuvuga ijambo umubajije uti none worisubiramo, ukarivuga uko nyene ngo burya ngo nari nagomvye kuvuga. Yesu agufashe. Ico gihe cy'umunsi w'amateka ntavyo kwisigura bizoba bihari, umuntu ntazisigura. Yavuze ngo amajambo umuntu yavuze uyibuka utayibuka yose azocaza. Mbona no muri ibi vyuma bazana ibintu umuntu akumva ibintu vyabaye hataravuka. Yesu agufashe. Biza bimaze imyaka myinshi rwose ndorinda kudonda, umuntu akavyumva akabimenya akavyitegereza. None ubwo buhinga bwakozwe n'abana b'abantu bapfa, Imana nayo idapfa. Yesu nashimba. Bizogaruka byose, bizoshigwa imbere y'umuntu atsinde cyangwa atsindwe ibyo yakoze, kuko Yohana yeretswe ngo bose bakoranirijwe imbere y'iyo ntebe, abahambaye n'aborozi bacibwa imanza z'ibyanditswe mu bitabo. Iz'umuntu we izikwiranye n'umuntu wese n'ibyo yakoze atinya. Yesu nashimwe. Nicyo gituma umuntu wese akwiye kwiyubaha. Ahandi nasomye muri Bibiliya ngo umuntu amajambo yiwe nabe make. Yesu ashimwe. Kuko ngo mu majambo, ngo mu isinzi ry'amajambo hari aho umuntu asanga yapfuzemo ibitabo bye. Some kandi Zaburi ya 50, Zaburi ya 50 tuhasome. Uyu murongo wa 19. Zaburi ya 50 umurongo wa 19 turageza kuri 22. Uhaye kibi akanwa kawe, ururimi rwawe rwigenera ubugungu, uganama uvuga nabi uwo muvukana, urementaniriza mwene nyoko bwite. Ibyo urabikora nanje ngahora, ukiyumvira yuko mbanye nawe rwose, ariko nzoguhana mbishire imbere y'amaso yawe uko bikwirikirana atana kimwe kivuyemo. Icyo baciza rero ubu iki gihe
uwo munsi w'amateka utarashika, uwo ari we wese ariko aranyumva, icyo baciza nuko yoca yitunganya agasaba Imana imbabazi, kuko imbabazi ziracari. Icyo gihe cy'umunsi w'amateka kigeze, nta mbabazi zizoba zikiriho, n'icyo umuntu azovuga ntikizumvirwa, kuko igihe kizoba carenganye. Nasomye muri Bibiliya, nimurondere Uhoraho bigishoboka ko abonwa. Iyi jambo ry'Imana rivuga ngo bigishoboka ko abonwa, ni ukuvuga ko hariho ikindi gihe atazoba akibonwa naho bawurondera. Yesu nashimwe. Mugenzi wawe wamuvuze ibyo wavuze ni ukuri cyane, ugasanga atari ukuri ubutungane, ugasanga ari ukuri naho by'Imana. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe. Kuvyemana mvuze n'ubuki, nukumushikira, atari byo nukumushikira ukamuhanura. Ubiretse naho wabibonye vyari ntererwa ngo bikore. Erega Bibiliya ivuga ngo uwanka gukora icyiza imubereye cyane, kandi umuririmbyi yavuze ngo ubonye Yesu amaze kugukiza ntiwigungane ibyo yagukoreye. Babwire, genda ubabwire ko umukiza wanje ari uwawe, wasenge nk'uko nawe wasenge. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe. None tudasingiye intahe agakiza twakiriye ngo abandi bakamenye, vyogenda gute? Bokamenya gute? Njanibuka Ezekiyeli yabariwe ngo genda uvuge, bo vyumva batovyumva, bazomenya ko wavugishwa n'Imana yabaye hagati muri. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe. Ngomba rero mpavameze umuntu avuze nabi irandikwa, umuntu yiyumviriye ibyo yiyumviriye bikaba bibi akabishyira mu ngiro irandikwa. Kuko icyo gihe izoca igaragaza n'inama zo mu mitima y'abantu. Yesu adufashe. Hanyuma si byiza, hano yavuze ngo urementaniriza mwene nyoko bwite, ni ukuvuga uwo muvukana mu nda. None umuntu arinze arementaniriza uwo bavukana mu nda, mbega n'ubundi we bizogera hehe? Ngeya mvuga ngo wowe kuntu ari byiza ko abavukana abana nyakubana, mugabo muri iki gihe abavukana baricana, bamwe bakazizanya amatongo kugira ngo uwo bavukana apfuye abisigarane wenyine. Yesu adufashe. Twebwe ko turiko turaja iwacu mu bwami bwo mu ijuru, nitube agahore nk'uko Imana yacu aragahore, nituvuge neza ijambo ry'Imana. Kandi ahandi nasomye muri Bibiliya ngo uzuvuge ijambo ryo gukuza ukwiye kuribwirwa kugira ngo riheshe abatumvise ubuntu bw'Imana. None ko wakiriye Kristo Yesu
mbega ibyo uvuga aho uri hose mubivugira mu Amerika numva muri hano hitwa Amerika naho muravuga ngira ni hata hantu abantu bicara ataco bariko barakora kuko mu isoko abariko aradandaza umudandaza nawe bisaba ko avugisha ukuri. Yesu ashimwe. Nari yihanije abadandaza bamwe ngo iki kintu ngo nakiranguzanya ngo none ndakidandaza cyenda mu mwambere numvise ibyo umuntu yaranguje kandi je hadasimba nemeza ko ari iby'ukuri kiretse bivuzwe mu ubudandaza tugati ngomba ayi none je ndakenera kumenya ingene waranga hanyuma nanje nkaguhanya wumvise utayaka wumvise atariyo shakaye hariho ahandi usanga bavuga imwe gusa bakavuga bati uzananya utazanyaya ca wibandaniriza. Yesu nashimwe. Iyo kubesha ereka uri kuravuga ngwego nakiranguje ibihumbi ngo 200 ngo none ngo nkeneye ngo kunguka ko ibintu ngo kunguka ko bibiri ariko wakiranguje ibihumbi 12 urabesha kandi twizobibaza. Yesu nashimwe. Abadandaza sibeje bavuga bene ibyo mugaba abakristo ngirana bavuga neza nanje ngiye kurira umuntu ikintu mu Kristo sinegwa ndamubaza apfuza ati naya cyamenya ko arayo nyene none ko mbanzi ko ari umunyakuri. Yesu nashi nahagaritse imodoka turiko turazi ni Bujumbura baca bavuga batuzanaya candinje abo twari kumwe dutegeranye baca bavuga bati tugisubira kujana wowe yo bakuciriye niyo ucuba ati hajya baratuciriye natwe ntibari kutujana ntitwari kugofera nabo bamaze kuvyemera baciye banga ko tuza turajana nabo nanje baca baranyura ngiye gutegera ndaza kudindiza. Yesu agufashe umuntu w'Imana ijambo ry'Imana rivuga ukuri umunyakuri akavuga ukuri umutima we akavuga ukuri kandi mu Kirundi naho bavuze ngo ukuri guca mu ziko ryisha. Usome ubundi murongo hano Zaburi 24 usome ku murongo ugira gatatu n'ugira kane. Zaburi 24 turi kwijana ivuga ko ibyo avuga vyose ibyo avuga vyose nibyo bizotuma atsinda cyangwa atsindwa imbere y'Imana kuko wakiriye Yesu yari akwiye kuvuga ukuri gusa ibi bijya byo guhindagurika oya. 24 ku murongo wa 3 havuga ngo ninde azoduga umusozi w'Uhoraho ninde azohagarara ahera hiriwe kandi n'ufise amaboko akeye n'umutima utanduye atigeze kwerekeza umushaha wiwe ku byo kubesha ntarahire ibinyoma uwo niwe azohabwa umugisha n'Uhoraho n'ukugororoka azoguharurwa ko n'Imana y'agakiza kiwe. Imana ishimwe. Twese abakiriye Kristo Yesu ababyumva nari kuvuga ngo ni twese abari ngaha mugabo ngaha umuntu yoshobora gufatirwaho n'ijambo ry'Imana ariko
ariko hariho abandi bashobora kuba bazanywe n'izindi ntumbero. Yesu adufashe. Zinatangaye bambwiye umuntu yasohotse hanze asiga telefone aho yari yicaye, agarutse arayibuka, arabaza bagenzi uti none telefone yanjye none ndabasize telefone, ati ndahanye ararondera irizuba ngarama kumva none. Yesu adufashe. Nari yari ngaho musenge. Ikindi mpora nibaza, abambuzi babiri ivyumwe sindabivuga ariko mvuge ivy'ubugira kabiri. Yavuze ati twebwe turishuye ivyo twakoze. Uyu nawe ntabyo yakoze, vyari kumusangiza urupfu rwiwe n'urwacu. Acabwira Yesu ati uranyibuka aho uzozira mu bwami bwawe. Yesu nashimye. None ko yari gisuma, yari umwambuzi, yamenye gute ko Yesu azogaruka? Ubwo ntiyahora aza mu makoraniro yiwe aje gukora mu mifuko y'abantu. Yamenye. Yesu nashimye. Yesu ashimye. Rumva rero ari mu masezerano yo kuzoduga umusozi w'Uhoraho. Ufise amaboko akeye, uwundi yaratoye amahera. Umutima cavuga ati Imana iragabuye, kandi witoreye amahera yo mwibarabara mugabo ukayatora ngaha, si Imana izobikugaburira. Ni Satani azobakoze kukugerageza ngo umenyekane ico uriho. Ibitowe ngaha aha ku kibuga vyose baca bazana, tukaca dutangaza tuti umuntu yataye amahera, yatakaje. Reka mvuge ko yataye, reke kuvuga ko yataye, mvuge ko yatakaje. Yesu adufashe. Hanyuma rero yigiye imbere abona umuntu w'umutamakazi ariko ariyamba yiyahakura ndataye amahera, mbega yemwe nta muntu yoba ntoreye amahera. Mbega amahera yatobararondegwa gutya. Umuntu yataye amahera, yatakaje amahera akaza ati nimundangarize nataye amahera. Ndamubwira ati turapfa gutangaza mugabo bitworohera iyo hari uwayatoye akayazana, ariko dutangaza ngo uwayatoye nayaza. Sikeje je mparaga sinzi ko hariho ababibonye, ariko uwayatoye hariya akaca yazana tukaca dutangaza. Naho nyene igituma tutaca tuvuga ngo twatoyanye barambariye gutangariza aya mahera twatoye. Nzambona haje abantu babiri, we yarangaye ati cyane, nawe yarangaye ati cyane. Inoti y'igihumbi nshadabaza wewe wikeka ko wayataye ati nayatakarije aho nari mufuka. Uwayazanye we yari yavuze yayatoye aho bari bapfukamye. Nshadabaza ukeka ko wayataye ateka navuye muhira ndayafise.
tinoni nayarondeye ndayabona wewe ngira yatakariye hariya mu misozi yaho wari kubaza mwenewo nayo yavuze aho yatakarije aho yaravuga kuko yatoye yavuze ati yatakaje nagenda yafise ndayatakarije aho narivuga. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe. None rero umunyakuri atoya arazana, utari umunyakuri nawe nahatora naho hoba mu rusengero aca avuga ati Imana irangaburiye, naho yavyejeje ngo Imana iramugaburiye ijwi ryoryo bizogumana, kuko yarumvise ko hari uwatoya amahera arayazana. None ko atayazanye rirya jurya yavuze kera akavuga ati hendi mutangaza yo natoye rizoca riguma muri. Yesu ashimwe. Wa muntu arajya umutima amenyo aragenda ngo Imana yamugaburiye, mugabo yabona umuntu ariko ariyambaza mu nyuma acaza ati muzengere ati n'ubu turacari kumwe, n'ubu turacari kumwe haciye igihe karya muntu sinarinda namuzi, none nzobiharirwa canke sinzobiharirwa. Natwe duhura n'ibibazo vyinshi, none kw'ijwi bakora, none ko twari kuca tumubwira tuti genda yamusubize nawe ntawazi mugabe ijwi riragumana. Yesu ashimwe. Nico gituma Pawulo yandikiye Timoteyo ati uzugumye ukwizera ufise umutima utari mwijwi ripagiriza ikibi. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe. Hakugenda nijwi ubundi yari yatoye bamubaza ati nangahe ngo yavuze ngombwa kuyakubarira ngo nzoyabarira mwene wowe tangaza gusa ko hatowa amahera. Ivyo no bitangaza ntibivuze atamubwira yariyo kandi atayazi. Hanyuma bace baza batiza nayo amahera watangaza icanda yakuba ombo n'ubunazani yanashitse ku musaraba neza akatuze babandi acazana agashira ngaho yagaruka no kuraba ubundi yavuze ngo none ngo nimwabura mwene ngo bica bigenda. Yesu nashimwe. Ndamubwira tuzororera kugeza hazoze turaza kubaza ko yabonetse. Yagomba ngabuze mweneyo ice bigenda gute? Nagira ngo turangirize muri iki gitabo cya Maraki 3 some ku murongo wa 13 turamanuka tugeze hejuru muri 1027 kugira ngo bikorohere kwatora muri za Bibiliya zo hambere. Amagambo mwamvuze yarakomeye niko harahagize, yamara muravuga muti twakuvuze ibiki. Mwavuze ngo gukorera Imana nta kimazi, kandi muti byatwunguye iki ko twitondeye ibyo yashinze tukagendera imbere y'Uhoraho nyen'ingabo twiraburaniwe. None habibone nibo twita abanyehirwe, mbere abakora ibibi babwirwa abakomeye. Ushime
bagerageza Imana bagakira. None ntimwumva habo bene data bari bavangiye. Yesu adufashe, Yesu nashimwe. Yohana yabwiye abahejeje kwigisha abemeye iyo nyigisho yiwe arababatiza, abatabyemeye nta yindi nkurikizi. Aca avuga ati genda rero mwanya imbuto zikwiranye n'ukwihana. Imbuto nazo zikwiranye n'ukwihana, umuntu avuye mu byaha yama yitwaririka kutabisubiramo, kuko Satani we ntamuheba arabigarukana. Hari ahabizana mbere akabicisha no mu ndoto, umuntu agasanga yarose yabisubiyemo. Ibyo aca agerageza kuguma muri ibyo, hanyuma akaca akora ibikorwa by'Imana, ibikorwa by'ukugororoka, ibikorwa by'abantu b'Imana, akaba umunyakuri. Yesu yabwiye abayuda bari bamwemeye ati muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwitegereza. Aho baca bamubwira ngo twebwe twamye turi abanyakuri, ngo ntitwigeze kuzakarira umuntu. Aca ababwira ati umuntu akora ibyaha wese ni umuja w'ibyaha. Yesu adufashe. Aba bantu b'igihe cy'amaraki baca baridodomba ngo babonye abantu bamerewe neza, ngo babonye abantu bakomeye, ngo babonye abantu bafise byinshi, kandi ngo ari abanyabyaha. Ngo abagerageza Imana bakaguma bari. Cyane arabonye n'umuntu yatutse Imana aguma ariho kubera iki? Reka twese turindiriye kijya gihe kugira ngo bijye ahagaragara twese. Reka natwebwe tuzoja imbere y'iyo ntebe, natwebwe tuzoja imbere y'iyo ntebe tubazwe. Yesu nashimwe. Kabintu hari amagambo mabi n'abantu turiko turagenda dukurikira iherezo kugira ngo turangize tubikire. Aho bakivuga amajambo mabi tugenda. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe. Ubundi yumvise mvuze ngo jewe ngo ndiko mparanira kuzokwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Numvise ndiko ndiririmbira akarimbo, urampa kurangiza neza, urampa kurangiza neza, sinze nsangira umugabane n'abanyabyaha, urampa kurangiza neza. Yesu ashimwe. Yesu nashimwe. Acavuga reka Satani hajya warakomeye, ni naho akomeye jewe naramaze kumurengana nk'umangwara. Yagerageje kenshi mugabo n'ubu ndiko ndabandanya kandi ntazonzinye ko namunesheje mbere n'ubu nzomunesha. Nshobozwa byose n'ubundi inkomezi. Yesu nashimwe. Si inkomezi zacu zishobora kumunesha kuko rwacu ntitoshobora, ariko ujya kuha inkomezi hanyuma rero tukarwana kugira ngo tugumenye. Yesu nashimwe. Turwanira kugumamo no kuzoshika ku iherezo ryiza. Hanyuma umuntu aca yirinda mu byaha. Bavuga ababwira ngo amajambo mwavuze ni kuhoraho yavuze ati amajambo mwavuze yarakomeye. Abantu ngo twavuze ibiki? None hari icyo wavuze uhoraho yodobe? Ibyo wiyumvira byonyine arabizi utarabivuga. Hanyuma aca avuga ngo mwavuze ngo gukorera Imana nta kimaze, ngo kandi ngo byatunguye iki ko twitondeye ibyagezwe byiwe, hanyuma ngo tukaca tugendera imbere yiwe twiraburanira. Ingorane wagize kuko Satani nawe aguma ari aho kugira ngo akugerageze utume widodomba basi, naho utakinywa inzoga n'itabi, naho ubusambanyi nawe warabuhebye.
nabo akugerageze basubitoto acha kwereka wehebanja bakiriwe neza ashaka aho batubaha Imana ngo nabo bubaha Imana burako wahuzoherera Yesu akifasha reka Satani ajana mu bakirisi by'imviro nkarebe ubundi mu byageragejwe hari iwacu yari yakijijwe akagarukwa hanyuma arihana arabiheba hanyuma aragerageza twagira sura Yesu adufashe twabonanye agarutse kugira kabiri apfuye atereka nari nasubiye kurangura ibitoki nabonye ko nahombye ati byo narahuye byose narataritse bica bitika byose natwe ngo byari by'ibihumbi amata kugira ngo wagira ngo bizogenda neza utaye inzira y'Imana kuko Imana yavuze ko nimwambe nzobaheba siko yabwiye Abisirayeli Yesu nashimye tugumeme none ngo tugumeme je mbona mumeze neza abatari muri Yesu ameze neza Yesu nashimye gukorera Imana rero birafise ikimazi Yesu nashimye mugabo tuyikorera amageragezwa kibi kandi Petero Yakobo nawe yavuze ngo hahirwa umuntu yihanganira intungerageze kuko niyamara kurama azora ku gitsibo cy'umugoroba icyo Imana yasezeraniye abayikunda Yesu ashimwe gukorera Imana ikutubuza kugeragezwa mugabo kugeragezwa gusaba kwihangana bavuze amajambo mabi akomeye imbere y'Imana kugira ngo umuntu avuge ngo gukorera Imana nta kimazi ayo majambo yarakomeye gose imbere y'Imana wumva uko Imana nayo yaciye ivuga muri ayo yandi majambo yakurikiye hano ku 16 havuga ngo nuko abubaha Uhoraho baraganira Uhoraho atega amatwi arumviriza maze igitabo cyandikirwa imbere yiwe cy'icibutso cy'abubaha Uhoraho bakiyumvira izina ryiwe uku ni Uhoraho nyene ngabagize ati bazoba abanje ku munsi nzoshinga babe abo niharije ubwanje kandi nzobagirira ikigongwe nk'uko umuntu akigirira umwana wiwe amukorera aho niho muzosubira kumenya yuko hari itandukaniro ry'umugororotsi n'umunyakibi ry'ukorera Imana n'ubutayikorera Yesu nashimwe uko dukora umuririmbyi yavuze ngo tugende turira tubibira umwami namba tubabazwa n'abapfuye hazoba kumunsi Yesu nashimwe uwo munsi turawuringiye yavuze rero abubaha Imana abubaha Uhoraho baraganira bagashingirira n'intahe umuntu amageragezwa yaciyemo akihangana Yesu ashimwe intahe zigaca zifasha wa muntu ariko arazumva kumbe ntujya nawe yarageragejwe nkabibyo by'iwanje bica bimusubizamo ingendo Yesu ashimwe igitabo kikaba kiriko kirandikwa cy'icibutso cy'abubaha kwa kubaha Uhoraho baragira ivyiyumviro baragira ibikorwa byiza bakorera Imana naho byoba bigoye ibyo bikorwa bagashishikara kubikora kuko barazi ko kumberuka bifise imbera nini Yesu nashimwe none ko handitse yavuze ngo atayumviriza ibyo baganira hanyuma igitabo kikaca candika naciye nibuka Hezekiya Imana imutumye ko tungana ibyo mu rugo rwawe ugiye gutangura uvugishwa n'Imana cyo kumubari hanyuma acavuga ati iyumvire nagendera imbere yawe n'umutima utunganye umuntu wese
kutubwira uko umutima w'umuntu umeze kutunganya kandi umuntu aramenya ko umutima utunganya cyangwa utunganya ati kandi nakora ibyo ubona ko ari byiza amajambo abiri hanyuma aca ahindukiriza umusaya wiwe cyangwa umutwe wiwe ku rusika cararira cyane ijwi ricariza kuri wa muvugishwa n'Imana atararangiza ico kirimba ngo agenda ati subirayo umubwire uti gusenga kwawe yakunze Yesu nashimwe none wumva yarinze gusenga amasengesho yo kwisonzesha yaciye asenga mugabo cyayibutsa Imana ingene umutima we wari umeze n'ingene yagenda akora ibikorwa byiza hanyuma asubira n'umubwire ku myaka yawe yongeye ku myaka 15 ati kaguhereye ugiye gukira yari yabarwa bakwiye gupfa wabundi nyene aca asubira navuga ugiye gukira Yesu nashimwe yavuze rero maraki hanyuma aho niho muzosubira kumenya ubu biracyafise ingorane umuntu urashobora gusanga ubu ariko arashima Imana ejo ugasanga vyasi bigacinyega abandi bakaca bavuga ati karundi kabyo Yesu ashimwe ariko si bose Yesu nashimwe hanyuma abandi bamwe bikanga abandi bakabandana burya bo byananiye baca bavuga bati nabajya bariko barabandana ejo bizanka niko bibaza ariko yavuze ngo bazoba abanje yiharije ni ukuvuga ko Satani adasubira kugerageza ku munsi nzoshinga wa munsi w'amateka bazoca baba banje yiharije aho niho muzoca mumenya ko hari itandukaniro ry'ukorera Imana n'utayikorera Yesu nashimwe Yesu ashimwe biguma cyangwa byoroha tubandanye kugeza dushitse kuri rijya heza amageragezwa yoyo azogumaho uko sino kubwira ngo amageragezwa azohe agumaho mugabo tukihangana uko twanesheje mu ndirimbo zo guhimbaza Imana muriyo hari amarushwa menshi ateye mukihemura ko mutagikira muce muharura imigisha yayo iyi Imana yabarongeje izobatangaza ingene ari myinshi Yesu nashimwe nta muntu yumva hari ibyo umutima wamubwiye ati bijya abavuze bizokubuza kubona Imana ku munsi w'amateka kw'igihe kikihari ubaza tubimusengere asanga hari ubumva yuko twomusengera turamuhaye kazi aze tumusengere icyo umuntu yavuze arabizi nacumu yarabimenye kandi umuntu atacumu yarabimenye uwo ari we wese yumva ijwi ryo mu mutima yuko yosengerwa yumva icyo mpemu yavuganye nawe mu mutima wiwe turamuhaye kazi kugira ngo turangize aya mika tumusengere ibyo wavuze urabizi n'ibyo wakoze urabizi bidahimbara Imana ibyo byose igihe kiracano cyo kubitunganya ijambo ry'Imana asomye ngo umuntu yimenya uko ameze bituma atazoshobora gutsindwa n'urubanza naho wowe uri hanze rengana ushike no tugusengera Imana turaguhaye kazi urengane neza umwanya uracariho naho uri hariya hanze naho mikoro ishikana amajwi rengana uze upfukame aho abandi bagejeje upfukama hanyuma tugusengera Imana nagomba sabe umuvyeyi wacu abasengera Imana umuntu wese mu mutima wiwe arazi ibyo yavuze binyuranye n'iby'Imana igomba kandi rero icyo ni ikintu gikomeye cyane
Yakobo yaranditse avuga yuko ururimi ari urugingo rutoyi ariko ngo rurashobora kudomeka n'ikibira. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Reka duce bugufi imbere y'Imana. Mwami nyakubahwa data wa twese, uri umuremyi w'ijuru n'isi, uri umuremyi w'abantu n'ibindi, ushoboye byose. Dawidi yari yaragutahuye aravuga ngo nari kugenda ntabira amababa ntagurukira ku mpera y'isi, naho uriyo, naho noje imbwina naho nyene uriyo, nta na hamwe utaganza. Umenyera kure ibyo umuntu yiyumvira n'ibyo umutima wiyugarira atarabikora ukabimenya. Urazi ibyo hasi ry'umuntu n'icara ryiwe, urazi umuntu ntaworinda kukubarira iby'umuntu kuko ni ikirema cawe n'ishusho yawe. Ariko Satani yonona ishusho yawe mu muntu bituma agenda mu bitagira ikimazi. Turasenza Imana mw'izina ya Yesu Kristo ngo imbabazi zawe mwami zimanuke, ubwiza bwawe bumanukane n'imbabazi, abantu bawe mwami baharigwe mw'izina rya Yesu Kristo. Ibyo bagendeyemo n'ibyo babuze, ibyo bakoze mw'izina rya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu Kristo, amaraso ya Yesu Kristo, amaraso ya Yesu Kristo, amaraso ya Yesu Kristo. Abareza abantu bawe mwami baciye bugufi. Haleluya. Ubigishe kuvuga amajambo yo gukuza abayumva, ubigishe kuvuga amajambo yo gukomezanya, ubigishe kuvuga amajambo yo kuririmba amatazerano y'inyampemu, ubigishe kuvuga amajambo atuma impemu y'Imana imanuka, abantu b'Imana bakaba mu mugisha. Mana urakoze, turabigushimiye. Uri Imana itazi kubesha, wakoze ngo uzogirira imbabazi uwo uzozigirira. Haleluya. Kandi muzozigira ugeze ku rungano rugira kabiri no ku rugira kane, abakubaha ugira imbabazi kuko kiri ku ntebe y'ubuntu izindi itaravuga. Ubuntu bwawe nibube kuri aba bantu Mana. Urakoze kubyumvise, urakoze kugira imbabazi abantu bawe, urakoze kubejeje, urakoze kukojeje ikara ku minwa yabo, urakoze kubindutse. Nuko tubasengeye gutyo mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu. Amen. Tugomba dusengere abafise ibibazo, abarwaye, abafise yandi mageragezwa, babona ko ibyo bibazo byoshikirizwa Uhoraho. Uhoraho ashoboye byose, ntananirwa na kimwe. Twe turananirwa, abantu barashobora kunanirwa, ariko Uhoraho ntananirwa. Umuntu wese yumva yosengerwa k'uwo mutwaro wiwe. Ahagarare kugira ngo musengere. Mwami Imana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane igitondo cy'ubuntu. Abakunzi bawe bari imbere yawe Mana, kandi ijambo ryawe ryamaze kuvuga kuri Hezekiya, yakwibukije ko yagenze neza. None abantu Mwami bahagaze bakwizeye, kandi barakubashe, kandi baragukunda, nawe urabakunda. Izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, abantu bahagaze bafise imitwaro itandukanye, mu izina rya Yesu Kristo hari abaje bagwaye, baragomba gutabarwa nawe, baragomba gukira. Niwe muganga mwiza,
uri Kristo Yesu, uri Kristo Yesu, uri Kristo Yesu, uri Kristo Yesu. Ntakikunanira, wowe ntakikunanira, wowe kuzuka n'ubugingo. Turabasengera Imana, abantu bafise uburibwe buhagarare, abantu bafise imisonga ihagarare, abantu bihebuye Mana, turabasengera Imana batabangwe no kugira neza kwawe. Ukuboko kwawe gukore kuri umwe wese mu kibazo cyose Mwami ariko arakwereka, ukore kuri Imana kandi bibikora kugira ngo wiyeshe icyubahiro. Urakoze kubyumvise kandi saba gusa n'abandi bari hirya no hino basange mubakize mu izina rya Kristo Yesu.